Mu bihe yaciyemwo byo kuba umunyamuziki, avuga ko yaciye mu vyaha bikomeye cyane na bagenzi we nk'ubusambanyi, kuja mu bafumu n'ibindi. Nama ndabibwira nabo turi kumwe iyo hageze ko ndakuvuga canke ndagusengera. Reka nsubire ndabaha ikaze mu kiganiro X News, ariko kandi mu nkundire ndabaramutse. Nizere ko mumeze neza. Nitwa Didman Pro. Inkuru y'uno munsi turavuga ku muririmbyi rurangiranwa muri kano karere Big Fizzo. Umuririmbyi amaze gukora byinshi, yanabaye n'icitegererezo c'abandi mu mageneration atandukanye. N'umuririmbyi yagiye arakorana n'abandi baririmbyi batandukanye, ariko benshi muri bo ivy'imiziki bakaba barabivuye inyuma. Muri abo tuvuze bakoranye bakanagendana, harimwo umugabo ico gihe yamenyekanye nka Sugu J, ariko uyu munsi yahinduye izina n'ubuntu, yitwa Prophet of Jesus Joshua, umwe mu bavuga ubutumwa bakomeye mu gihugu c'u Burundi, ariko intahe yiwe ikomeye cyane. Mu bihe yaciyemwo byo kuba umunyamuziki, avuga ko yaciye mu vyaha bikomeye cyane na bagenzi we nk'ubusambanyi, kuja mu bafumu n'ibindi, ariko Imana iramurokora arakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nubwo abo bantu babiri twavuze, ndavuga Big Fizzo na Prophet of Jesus Joshua, basa n'abadasangiye umugwi, haba mu myitwarire, imyuga eka n'imihamagaro. Vyakomeje kuboneka ko ubucuti bwabo bwahagumye, nk'uko tuza kubibona mu butumwa uwo muvuga butumwa aheruka guha Big Fizzo, aho avuga ko amuvuga akanamusengera kenshi. Tudatevye, reka tugaruke kuri message Prophet Joshua aheruka guha Big Fizzo imbere yuko tugaruka kuri bimwe mu vyerekana ko babana hafi. Uwo muvuga butumwa abicishije kuri page yiwe ya Facebook yagize ati: "Ivyo ukora vyose wame wibuka ikibanza cawe kinini kiri muri Yesu. Ntihagire ukwihutisha kuko umwanya ni kintu ciza. Je nzokwama ndakwibutsa ko ikibanza cawe kiri muri Yesu. Sinovuga ivyo nabonye, ariko ibi nama ndabivuga n'igihe duhuye. Ikibanza cawe kiri muri Yesu. Umunsi uzokumva vyuzuye, ntuzotebe, uzomwakire, kandi ndazi ko imirongo ya Bible yizi. Nama ndabibwira nabo turi kumwe iyo hageze ko ndakuvuga canke ndagusengera, kuko kurindwa kwawe n'umunezero wanje. Je ndabasengera abo twabanye hariya, kandi kubibagira vyo bari uburyarya. Ibitero vy'umwansi ntivyobura kuko Afrika bagwanya utera intambwe wese. Ndakuzi nk'umuntu azi kuririmba, afise ijwi ryiza, afise tara, ubuntu bwo kuguma on top imyaka myinshi. Gusa ndazi ko Imana ibireka kubera impamvu benshi bazotahura vuba. Ugira navuze uhebe kuririmba ishwida, navuze kuza kwa Yesu, hama ni wakoza biwe ivyo ashaka. Wish you all the best and soon welcome in the kingdom of Jesus Christ. Love you, shalom." Tubibuze ko Big Fizzo yagiye araboneka ko asoma Bibiliya, nubwo bavuga ko bitari kirenga. Mu mwaka uheze Big Fizzo akaba yarabajije ikibazo Prophet Joshua, aho abicishije mu kavideo yamubajije uwishe Goliati. Salut, nitwa Mugani Desire alias Big Fizzo. Nashaka aka video kamushikire umuntu yitwa Prophet Joshua. Maze imisi mfise ikibazo ntaratahura, maybe we arashobora kumpa umuco. Hari impamvu mbajije ikibazo kandi nzomubwira iyo mpamvu amaze kwishura ikibazo. Mbega ninde yoba yarishe Goliath? Ninde réellement yishe Goliath? Ndashaka inyishu. Murakoze. Prophet Joshua akaba yarashoboye kumwishura nubwo inyishu nyayo TOMA yamubwiye ko yimwishura bari kumwe. Ukuntu rero yatanguye abaza ikibazo mico cyane nkwengeje ati Sali Fizzo
nabonye message kuri page yanje umuntu yandika ngo banza wishure FIZZO. Ndavuga ikibazo cha FIZZO kirenga, ndicara hamaci akanya cangenda kuri Facebook ngomba guposta iki chamona Edson yashizo video chamona ari izina ryanje. Ndavuga ho ngiye kuraba cyasanga Big Fizzo yavuze ko agomba baza akabazo Prophet of Jesus Joshua. Ico kibazo rero ngo ninde yishe Goliath. Ndishe muri commentaire bikansoma ivyo nanditse ni Edson ngirira FIZZO nkunda ku kibazo ndakibonye mu kanya, naho nishura gake kuri comment iyi sinoreka kwivugako, naho atayimbajije direct kuri message nzomwishura turi kumwe kuko bisaba insiguro. Burya uwazi ikibazo abafise igice c'inyishu canke inyishu, ni vyiza ko umwishura muri kumwe kugira ngo niyavuga inyishu yarasanganye umusigurire inyishu muhaye. Azokwizire duterame ku musozi, uwo mukozi w'Imana mwiza wo muri kazoza, Imana imukunda imuzigame. Uko niko nishuye. I love you. Mu gihe benshi bazi ko yishwe na Dawidi nk'uko inkuru za Bibiliya zibivuga, Big Fizzo yaravuze impamvu yabajije ico kibazo. Salut, c'est encore Mugani Désiré. Nizere ko mumeze neza. Dernièrement, narabajije Prophet Joshua ikibazo cerekeye umuntu yoba yarishe réellement Goliath. Nkuko nabivuze Bibiliya si cyane ndayisoma ariko kidogo. Impamvu nabajije kijya kibazo nuko iyo usomye 1 Samuel 17 umurongo wa 50 ucubona Daudi topito amabuye pa kumutwe Goliath hasi. Ariko wegereye imbere ugasoma 2 Samuel 21 umurongo wa 19 ucubona ibindi bintu. Ushaka kumenya ukuri cyangwa ushaka petete ko nubona narabitawiye nabi, soma uwo murongo wa nyuma hama uzombwira inyishu. Mbega wowe wakurikiranye inkuru, urafise icizere ko Big Fizzo ashobora gukurikira inzira ya Joshua yo kuba umuvugabutumwa? Mbega hamwe vyoba wewe wovyakira gute? Ntiwibagire gusiga iciyumviro cawe muri commentaire. Mwari kumwe na Didman Pro, ndabakunda cyane.